iyo turi imbere y'Imana so guta umwanya twe turazi yuko iyo dusenga mu Burundi irumva kandi irishura. Imana y'u Burundi ubisigaye yishura ikibirira twikomera amashi. Naho ibidukikije byononye bitari bike no mu karere kuko inzara irahari si byo kubesha iraboneka muratembera mukavyibonera mugabo mu Burundi nagira ndababwire ivyo murirana nivyo abandi baririra. Nico gituma mwari mukwiye kwama muri komune na Hazimana kubona ushobora kwidodomba ngo urashonje kandi warayuriye ukaba ufise inka zitanu ugacuvuga ngo ufise akabuguma kamwe. Burya kugira umenye umusaraba wikoreye banza ugende urabe abandi umusaraba bikoreye ingene ungana niho uzomenya ingene worira. Iyo rero muri kumwe n'Imana nta kwihebura. Isi kandi iri kwizamwo imico Imana itari yarateguwe. Hariho ibintu biriko biraba atamana yigeze bitegura. Imico mibi yadutse muri iyi si bifatanye rero nuko iyi si nayo yabaye ntoyi yaratubanye ntoyi. Ubu umuntu hari ku birometero 100 arashobora kosha umurundi kuja mu kibi. Hari imico mibi. Iyi mico ngo abagabo n'abagabo barongorane ngo abagore n'abagore barongorane ivyo Imana yarigeze bivuga kaye ivyo ntavyo yigeze itegura n'umuvumo. Kandi kibabaje ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana bamenyesha Imana babishigikira ukaza wumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana nivumwe ubundi nawe ngo n'abagabo bobo ngo basambana ngo bobo sivumwe nkuko umenga barangana. Nibicumuro vyose mugabo hariho ibicumuro vy'ivumwe. Tube tuza turasoma ijambo ry'Imana. Sodoma na Gomora zabomotse kubera muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urashitse kwisimbo y'inuma aha sinihangara. Ndabasavye mwebwe Abarundi twamirire kure emwe tukigira umuvumo twese nibara umurundi yava kagera nahazoba ari muri Amerika aja muri ivyo tumuvume tumugira ikivume muri iki gihugu cyacu kuko nivumwe abatuzaniye.